kuri umunsi nifujije ko turabira hamwe ingene baragutse uje kuraguza rero ngo yagenda twayingemo no kuvuga ibiharage amavuta canke gishinga c'umunyu igishiga c'umunyu murantunga imfizi y'intama canke kimasa baba rero abajanye n'ibintu bigoye no kuvuga nk'umuntu yasaba urusango rwo kugabana canke ubwo gukundwa ivyo rero ni bimwe mu vyaba bihanze abantu canke rero uwo baremeka ko ubugesera ngo yaroze canke yabikugwa ko n'umupfumu uyo ni umupfumu niwe ashobora kwemeza ko umuntu aroga canke ataroga ukuraguza rero kwari kwinshi hari ukuraguza indoto zo mu mutwe ukuraguza nyabusorongo ukuraguza agatete no kuraguza agatsita ikibabo hamwe n'akavi dutangure rero ku indoto zo mu mutwe abapfumu bari bazi ubwenge rero bwo gucaca abantu kuko ntibaragura ico utabanje kubabwira imvo n'imvano imbere yo kukuragurira rero batangura kukujaga ingene muhiri wanyu merewe canke akihereranya uwo mwajanye akamurekera ivyo rero ukekereza vyose hanyuma rero ngo tahansi genda birota umupfumu rero ntiyakunda kuragura ku murango iyo bugorovye uno mupfumu yarahamagara umushinga ntaye yatumwe kumviriza indagu akamusanga rero mu ndaro hama rero iyo ndaro yaraguriramo yitwa icerezo hama akamubaza ivyo abapfumu ba hafi baraguriye nyamuntu umupfumu rero yaba yambaye ku mutwe no mu maso ikintu cy'igisato giteye ubwoba uyo mushinga ntaye naco yubahwa kumuhisha yaraheza rero akamubwira vyose ariko arahinda agashitsi nyamupfumu amaze kumva rero nyamupfumu rero yamara kumva vyose idonido agahamagara bano bandi hama rero mu kubahana yashikira ku vyo batunzi wabo n'ingene bameraniye mu rugo hama bagatangara bature rero ntawe uzoza amurenza hanyuma rero mu kugengetereza nk'iyo baje kubaza ikisha umuntu yaraheza rero akabarangira umuti w'urukiza wo gukingira abasigaye akubwiye rero ko wakwiciye ari uwo mubana mu rugo ukimuka canke inzu ukayitoborera rero ku mukondo abandi nabo rero bace baza gushingisha ihora rero ngo ryarica nabi uyo yakwiciye kuko ngo yapfa dedemba asara yikoba ivyambagwa yongera yiruka kumva yuno yamwishe ivyo rero nivyo vyaba mu ivyo vy'indoto ariko nkuko mwavyumvise indagu rero ntizari zo z'indoto gusa hariho rero n'abaragura izo z'agatsita canke nyabusorongo rero cari ikirende kiniguye mwizosi kujya kumukuza bavuze rero kujya kumukuza ico rero ngo bacambika ubuna hejuru bakagipfundikisha ikintu c'ikigegene k'igiti imbere naho bagaheza bakahashira urunyagara ubwo runyagara rero gudutete tw'imirinzi n'iminyegenyege nyabusorongo rero kaja ku rutaro hama rero bakaziyoragura nk'inkoni nta jambo wumva ryumva umupfumu azi kugakoresha kindi twovuga ni nk'izi ndagu rero z'agatete ngo kari kameze nk'udusate naho rero gashishiriye nyene gashikiriye nyene kwagirizwa ishano kaca kamukubita mu matwi mu maso eka hose uweze nawe rero kamushikiriye kamucumita umutwe hasi hama rero bakamusiga ingwa canke umunyota ngo uyo muntu areze ngiye twaravuze igihe twariko turasigura ivy'ingondo ko umuntu yeze mu rubanza bamuraba ingondo kugira ngo abantu babone ko yeze uweze rero niyo ataba yagiye kuraguza nyamupfumu yararungika ingwa yo kumusigira iyo ari no kuvuga naho bamuhira kuko we ngo bakeka wese baramuraguriza uwagiriwe n'icaha nawe rero bamurandurira k'ivyatsi hama yavuga ngo muranyunguruza munjane ahandi bakamujana bamaze gushika rero ku bapfumu 4 canke 5 bavuga nka wa wundi wa mbere uyo muntu yagiriye uburozi baramwica watwaye ibintu nawe bamucira gusubiza agatanga n'imperekeza agatsita rero mu kuraguza bagenda ku mupfumu azi kuragurisha hamarira agatsita cari giti umupfumu ashinga hasi imbere yiwe harimo agafata ririciremo cera kidasize urushanga akagikoza mu ngwato uri mu muti hamarero akagihambirira kuri nyagiti akaja arahuruza nyakiremo amanuka aja aravuga amazina yabo bari imbere yiwe ngo ni naka yabigize kikamanuka gishitse kuri yishitse rero kuri naka yagiriye nikimanuke nyamupfumu ati none sivyo mwiboneye yaba rero uwo bakekereza weka nta wundi nyene kundi kuko nuwo nyene yaba ari uwo bakunda bakagishimanga ati oya twunguruze ikibabo rero naco ikibabo
caraguza wibwe. Abo rero bakekereza ko bivye bakagira bati hogi tugende ngo inyunza kwa naka arafiki babo. Bashitse rero kwa Nyamupfumu bakamwiganira ingene batwaranye ubusuma, agaheza akabaka inkwi zo gushusha imbugita bakamuhisuka. Ubu naho rero atanga amafaranga. Nuko rero urumva ko n'ubu biracabaho nk'ikibabo coco, n'ubu kiracabaho ahantu hamwe hamwe. Ubwo rero ni bwo buryo bwo kuraguza abatari bake bakoresha aho hambere. Nisho nifuje ko twarabira hamwe ari muhigo. Kazoza FM, be your own boss.